twateguye kugira isekeza ryo gupima indwara za kanseri zitatu: kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko, kanseri y'ibere na kanseri de la prostate. Kuva kuri wa gatatu igenekerezo rya kane Ntwarante uyu mwaka turimwo w'2026 gushika ku igenekerezo rya gatandatu Ntwarante, Ibitaro CMCK vyo mu Kinindo biriko birapima ku buntu abantu bavyipfuza indwara ya kanseri. Aha tukavuga kanseri y'ibere, kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko hamwe na kanseri ifatira mu bihimba vyirondoka ku bagabo ariyo kanseri de la prostate. Ivyo rero ngo babikoze mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Muganga GAPFASONI Renilde aratubwira byinshi kubijanye n'ico gikorwa, aho twabasanze bariko barakira abitavye iryo sekeza. Kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko n'iyibere birabangamiye umukenyezi kw'isi yose n'umurundi kaza adasigaye inyuma. Niyo ntumbero twashatse kubafasha uyu munsi. Nivyo turaza kubapima ku buntu, ariko ahanini kituhimbara cyane nuko mumenya yuko mutegereza kubandanya mwipimisha iyo indwara ya kanseri. Mu ntango yayo inyapa do symptome ntumenya kwigwaye, ubaho nk'undi muntu wese umenya kwigwaye imaze gushika kure canke wipimishije. Igihe rero wipimishije hakiri kare urakira, kuko turashufise ubushobozi bwo kukuvura. Uje atevye, murabizi yuko ibi bitaro vya CMCK bisanzwe bivura kanseri, ni kanseri z'ibihimba byinshi by'umubiri. Rero dusanga abantu baje batevye, umuganga ataca gishoboye kubafasha. Ivyo rero biba bibabaje cyane. Mu bihugu biteye imbere hariho itegeko ryo gupima umukenyezi kuva ku myaka 25 gushika ku 65 bategerezwa kwipimisha, n'itegeko. Muri ivyo bihugu rero bobo rero iyo ndwara yaragabanutse cyane. Rero twashaka namwe tubatume abashitse ngaha n'abatashitse ngaha, mutubwirire abandi yuko iyo ndwara ipimwa. Kanseri irapimwa hakiri kare bakayivura kandi gakira. Mushikana kakamo kacu rero kure cyane, niyo ntumbero yacu. Nanone mutugerageze n'abandi bose bazoze tubapime ko tubandanya tubikora. Ibi rero tukaba tubikoze kugira dufashe umukenyezi kugira amagara meza, hanyuma agira iterambere ry'urugo. Kurya urugo ari babiri. Uyu mwaka rero ngo ivyo bitaro vyashimye guhamagara n'abagabo kugira ngo bipimishe iyo ndwara ya kanseri de la prostate. Umukenyezi murabizi ko ari nkingi y'urugo. Mugabo rero twasanze yuko urugo ari babiri. Nico gituma uyu mwaka twatumye ko n'abashinga ntahe mubonaga. Twahora dutuma ko abakenyezi bonyene. Rero hari indwara igaramiye abashinga ntahe ariyo kanseri de la prostate. Nabo nyene bakwiye kumenya ko uyipimishije kare bayivura kandi gakira. Rero ngaha nagenda bereka umuganga wungaha ku bitaro bya CMCK ajejwe iyo ndwara. Muzoze mu mwiture, yitwa Dr. Juvenal, ari ngaha. Muzoze mu mwiture, azobafasha. Ari ngaha kuva nko mu gitondo gushika ku mugoroba. Urumva ntimuzigera mumuhura rero kare. Isabelle Ndorimana na Anita Girukwishaka ni bamwe mu bari bitavye iryo sekeza, aho bashikiriza ko bipfuza kumenya uko amagara yabo yifashe. Cyatumye tuzindukira ngaha si ubwoba, nishaka n'umwete no kwishishikara kugira ngo umuntu amenye ingena ubuzima bwe bugenda bumeze. Murabona ko ndi umumama akuze, turaza turumviriza ibiganiro haba kumbonesha kure canke mu biganiro bindi ingene indwara yitwa kanseri cyane cyane yagisibije haba muri Afrika canke mbere no mu bindi bihugu byo hanze. Umuntu rero akayigendana atayizi, tumaze kumva ayo mahirwe y'ingene umuntu azarayipimisha. Jewe sanzwe nikunda nta muntu yiyanka. Murabona ko nkuze, bakunda kuvuga ngo abantu bakuze nibo bikunda, ariko mbere nagomba gukebura n'abakenyezi bakiri bato canke n'abakobwa bamaze kumva ako kamo
kuko kanseri ntitora boza barikurikirana baronse ayo mageme canke opportunité bakamenya ingene amagara yabo ameze. Ikindi gihe barigeze kubivuga gutyo bamwe ngo ntitugenda mbere ntitwashikiriwe jewe mugabo ndagenda ndagiriye kuhaje ico gihe naripimishije kandi bambwiye ko amagara yanje ameze neza baca bampa ingene nzoza ndikurikirana bateye akamo kugira ngo abakenyezi bakuze n'abakiri bato kuko bagiye batubwira imyaka ingene ibihe bigenda imyaka igenda ikurikirana twipimishe kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko twipimishe kanseri yo mu mabere kuko abantu barabigendana batabizi. Ni byiza umuntu kumenya ngene ameze agaca amenya ngene yikurikirana kuko indwara iyo uyimenye itarashika kure uba ufise amahirwe canke naho woyimenya vyararenze uramenya ngene witwara n'ingene wikurikirana.